Ndabaramukije cyane bakunze ikiganiro yaga muganga amagara meza kugubwa neza kuroranirwa mu byanyu no mu banyu nivyo ndabipfurije mbahaye ikaze muri kino kiganiro cacu c'uno munsi tugomba dusangiremwo inyigisho ntungamagara hamwe n'impanuro ntungamagara. Uyu munsi twagomba turabire hamwe igice ca mbere c'ibiganiro bishaka kuri bitatu tugiye kuzobashikiriza bivuga ku ndwara za estoma. Indwara ya estoma ni imwe mu ndwara zigiteye isibe hirya no hino ku isi, kandi abantu benshi barwaye indwara novuga ngo ziri muri uyo mugwi w'indwara za estoma. Ko indwara ya estoma ni igihimba kimwe mu bihimba bigize umubiri wacu, kandi gishobora novuga ngo kubangamirwa gusinzikazwa n'indwara zirenze imwe canke zibiri. Muri bino biganiro byacu rero, nimba wipfuza kumenya mbega estoma bigenda gute, nibe bimenyetso by'indwara za estoma, mbega ziri ubwoko bungahe, ziri mu migwi gute, mbega no kwisi hirya no hino ikarira abantu gute, turaguhaye ikaze muri bino biganiro bitatu bigiye kuzoshikirizwa ngaha kuri Ntambwe Idaheta TV, kandi bizorangira ufise ubumenyi butari buke bujanye canke bwerekeye iyi ndwara ya estoma canke se izi ndwara za estoma. Iyi ndwara rero canke se izi ndwara za estoma bumva tugomba kuvuga ni indwara ibonekana abantu benshi bahura nayo mu buzima, nk'uko bigenda vyemezwa na ryashirahamwe mpuzamakungu ryitaho amagara y'abantu ku isi. Bikabonekana yuko kiretse iyo umuntu agize ingorane akiri muto, akiri mu myaka yo hasi 10 n'ingahe 20 n'ingahe, ariko ngo ahanini ngo bibonekana cane uko umuntu agenda akura mu myaka, niko usanga uyu muntu agenda agira novuga ngo yegereza cyangwa se yinjira mu mugwi w'abantu bafise riske yo kugwara iyi ndwara ya estoma. Twagomba rero kurabira hamwe mbega hirya no hino ku isi ibiharuro byifashe gute muri izi ndwara za estoma. Indwara ya kanseri ya estoma, kanseri ya estoma bibonekana yuko ryashirahamwe mpuzamakungu ryitaho amagara y'abantu ku isi ryemeza yuko ngo abantu bangana 968 aribo bamenyekanye ko biyongereye mu mugwi w'abantu basanzwe bagwaye indwara ya estoma, aho hari mu mwaka w'2022. Murumva yuko iki gitego ari kininiya, mu mwaka umwe bikamenyekana ko hiyongereye ko abantu baba umuliyoni. Murumva yuko aba bantu atari bakeya, kandi ngo bibonekana neza yuko hisunzwe abarwaye izi ndwara za estoma cyangwa mu mugwi w'indwara za estoma zibangamira cyangwa zisinzikaza estoma, abagabo nibo baba benshi ku bagore. Aho naho nyine kumbure nitwaraba ibimenyetso by'izi ndwara ico byandura ko nyine bigenda, tuzobona ko kumbure hariho impamvu iri justifiye yumvikana kumbure. Hanyuma kandi bikabonekana yuko iyi ndwara cyangwa izi ndwara za estoma, cyane iyi ndwara ya kanseri ya estoma, ngo iza mu kibanza ca gatatu c'amakanseri agize ahitana abantu benshi ku isi. Murumva yuko rero bitoroshe asangwa kanseri ya estoma iza mu kibanza ca gatatu mu makanseri ahitana abantu benshi ku isi. Hanyuma kandi berekana yuko ibyo bita novuga ngo ibivyimba byo muri estoma hamwe na gastrite no kuvuga ni inflammation ya estoma, ni ingene umuntu rwara estoma novuga ngo bikiri mu ntango. Rero ngo indwara ya ulcère gastrite hamwe na gastrite cyangwa se inflammation de l'estomac nayo ngo ibonekana yuko abayirwara ngo bari hagati y'ibice 30 n'ibice 50% by'abantu baba ku isi. OMS ryashirahamwe mpuzamakungu ryitaho amagara y'abantu ku isi, Organisation Mondiale de la Santé, rigereranya ryerekana gestima yuko ngo hafi abantu 4,600,000 aribo bantu barwaye cyangwa se barwara indwara ya estoma yo mu bwoko bw'ibivyimba bya hari indani muri estoma.
hanyuma kandi muca mwumva yuko naho nyene ivyo bintu bitera vyerekana yuko ibiharuro atari bikeya, mbere ngo bagaca bongera ko muri rya shirahamwe mpuzamakungu ryitaho amagara y'abantu kw'isi bakemeza yuko abarwara cane iyi ndwara ya estoma muri buno bwoko bw'ibi bavuga na ulcere ya estoma ngo bagwiriye cane mu bihugu bavuga ngo bikiri inyuma mu nzira y'amajambere cyangwa se bikiri bitaratera imbere bidateye imbere ugereranije n'ibihugu biteye imbere. Ibihugu bitaratera imbere ngo nivyo biguriyemwo cane abarwara kuri urwo rwego. Rero muri kino gice cacu iruhande yo kubabwira ivyo biharuro vyerekana yuko iyo ndwara ari benshi bayirwara kw'isi kugira ngo wumve uburemere bwayo, hanyuma bigutere kugira ishaka n'umwete, bigutere kugira amatsiko yo kugira ngo ukurikirane umenye neza ibiyerekeye ngene umuntu yoyirinda n'ibimenyetso byayo kugira ngo umuntu amenye ingene biba bimeze. Twagomba tuvuge mbega nibiki ahanini bikunda gutera iyi ndwara, ni izihe novuga ngo facteur de risque umuntu iyo ari muri uyo mugu cyangwa se iyo bimeze gutyo ashobora kuba ari umuntu ashobora kuzohava arwara iyo ndwara ya estoma cyangwa se imwe muri izo ndwara za estoma umwanya uwo ari wo wose. Berekana yuko novuga ngo bakteri yitwa Helicobacter pylori, ni novuga ngo agacafu cyangwa se umugera, urabyumva, uba muri estoma. Iyo umuntu afite muri estoma hanyuma ntavurwe ngo avugwe hakiri kare, uwo mugera witwa Helicobacter pylori uragera igihe rero ukagirane ugatera umuntu iyo ndwara ya estoma iyo awumaranye igihe kitari gito muri estoma, hanyuma akaba atagirwa amahirwe yo kuvurwa. Kandi bibonekana yuko ngo ibice 76% by'indwara za estoma ikomoka kuri iyi bakteri, uyu mugera, ndavuga ngo kano gacafu, ino microbe, iyi bakteri bita Helicobacter kumbure pylori. Rero birumvikana yuko iyo umuntu yagize ikibazo cyo kwandura uyu mugera hanyuma ntumenyekane hakiri kare ngo aheze avurwe hakiri kare, uyu muntu aba ashobora kurwara estoma umwanya uwo ari wo wose. Iyindi facteur de risque ishobora gutuma umuntu arwara izi ndwara zo mu bwoko bw'amaestoma ni igihe ngo umuntu afungura imfungurwa bavuga ngo zitagiriwe isuku, zidatunganijwe neza, zidateguwe neza, ugasanga zirimo imicafu, zirimo imyanda, kuko twamaze kubona yuko iyo Helicobacter pylori murumva yuko nayo ari bakteri, ari umugera w'indwara, navuga ngo ari infection, sorte d'infection. Ni umuntu aba yagize infection, aba yagize ubwandu, yandujwe n'uyu mugera cyangwa iyi bakteri yitwa Helicobacter pylori. Rero ngo nizi mfungurwa rero dufungura iyo zitatunganijwe neza, iyo zirimo imicafu, tureke n'ibyo, iyo zirimo na yamabuye, murabizi yuko amabuye, imicanga, ivu, ibyo byose bishobora kugira gutuma habaho ibikomere hariya muri estoma. Ibyo byose rero iyo bitakozwe neza, ibyo dufungura, imyunyu, imfungurwa dufungura, ibyo bintu bishobora gutuma umuntu arwara izi ndwara zo mu bwoko bwa izi ndwara za estoma. Hanyuma ikindi naco ni itabi cyangwa ibindi bifungurwa byose novuga ngo bifise imyotsi, ibyo bintu navyo nyene ngo birashobora gutera estoma. Aha mbere ikindi kintu bongeramwo ni ibi bintu novuga ngo vyokejwe, urabona nk'inyama iki, hanyuma ugasanga nyine birazigiye, urabona ibyo bintu botsa bikazigira, zishobora kuba inyama, zishobora kuba ibindi bintu umuntu afunguye mugabo byokejwe byabaye fume, hanyuma bikaba birimo ibintu zeye, ndavuga ngo imyotsi, bikaba birimo na bya bindi by'ibizigire. Ibyo byose birashobora gutuma umuntu arwara estoma. Aha noneho mukwiye kumvamwo yuko igihe cyose umuntu ibyo afunguye bidatunganijwe neza bishobora kumutera icyo kibazo cy'indwara za estoma. Ikindi kintu ngaha tugomba dusozerere ko ni icupa de facteur génétique.
umuntu ashobora kugwara estoma canke izi ndwara tubonye ziri muno mugwi indwara za estoma kubera yuko ari akarondaronda ari ibyo mu muryango ugasanga ni indwara y'uruhererekerane rwo mu muryango wabo. Bakunze b'ikiganiro Yaga Muganga, ikiganiro cacu cuno musi nakigarukiye jewe jabe ndakibatunganije nkakibashikiriza ndabikebanuye naho ubutaha.